n'umukuru w'igihugu baramukura ndi kumushikiranganje wa mbere na leta yose barayikura ndi kumushikiranganje wa mbere igihambaye kwari kubahiriza ukurikiza no kubahiriza amabwirizwa y'igihugu amategeko y'igihugu mugabo rero ibyo sino birandira kuca sinotera ko cyane kuko amategeko ntagikurikizwa n'ikigo amategeko ntagikurikizwa byabaye byarabaye bakuje amategeko atakurikije amategeko sibyo byonyine byo bidakurikije amategeko turazi byinshi bidakurikiza amategeko ariko uko igihugu cyari cifashe kubera kutumvikana hagati y'umushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu byari ngombwa ko abantu batandukanye byo rero byarabibaye kandi abantu benshi narakurikiye barabikengurutse kuko mu gihugu hari hatanguye kuba umwuka mubi wiyongera ku bindi bibazo biri mu gihugu uko tumvikana hagati y'umukuru w'igihugu n'umushikiranganje wa mbere byari biteye amakenga umukuru w'igihugu abona ko amaze kuruha umwumvirije twavuga yari amaze kuruha narumvirije ibyo yavugiye bahakugereke bya 2025 ngo y'umugambi sende mu masengesho kandi ndamwumvirize ibyo yavugiye imbere y'abacamanza Gitega yaramaze yarusha yarafise amakenga menshi cyane yarafise n'ishavu mbere atangugisha no kwihindura mu biga byari rero nk'ivyo bivuye mu nzira urumva umukuru w'igihugu ariko araruha n'inzi kuko ni wakonje rutsinda inzego zose nazo zicazimwe zirushe n'abanyagihugu cyatuma urabona ko icyo kintu cyavuye mu nzira uko cyavuye mu nzira kose ni ikintu gitanga umwizero ni ikintu abarundi twese twashimiye